munyemere ndabaramutse canke ndabahimwiriwe bivanye naho muri ko murakurikirana kino kiganiro muherereye. Kaze cyane muri kino kiganiro, nizera cyane ko muri ko muragira ibihe byiza. Ikiganiro himbaza nkuko mumenyereye, dufata akanya tukakira umutumire akayaga natwe kwijanye n'ubuzima bwo guhimbaza. Rero kuno munsi nkaba natewe iteka ryo kwakira umuririmbyi akaba n'umwanditsi w'indirimbo zitari zike yitwa John Igiraneza. Ibitari bike turaza kubimenya mu kanya kuri we. Reka ariko mbanze ndamuha ikaze aturamutse. Kaze cyane John. Shalom shalom. Ndanezerewe cyane uwo mwangiriye ubuntu bwantera iteka kuba muri kino kibanza. Mwahezagiwe cyane. Amen. Witwa John Igiraneza? Amazina yanjye nitwa John Igiraneza. Nkaba nkora igikorwa cyo guhimbaza no gutazira. Nkaba mba mu Kanyosha. John asengera he? Sengera muri Eglise Dynamic Church. Igasekebuye hafi y'ibarabara. Yego. Tumaze dutangure aho byatanguriye. John yakijwe ryari? Nakijijwe 98. Ariko nafashe neza agakiza muri 2000. Nari nkiri umwana, abantu ntibabitahura. N'umuryango wanje ntibabitahura uyu munsi nakira Kristo. Bibaza ko nataye inzira ko idini twaba dusengeramo y'abavyeyi yari katolika. Rero ntibabitahura kubona ingene nagiye mu bintu by'abarokore. Naratotejwe cyane kuva umunsi nakira Kristo. Ntivyari byoroshe muri 2000 mama arapfa ca mu bihe bitoroshe. Ariko ndavuga ati Yesu sinshobora kukurekura. Amen. Uri se w'imfuvyi, umugabo w'afakazi, nzokomeza ndagukorera. Ndabandanya muri ako gakiza kugeza none munsi. Amen. Yego. Wow, wazanye gitara. Reka tubanze dufata akanya duhimbaza Imana mu ndirimbo, hanyuma turabandanya. Inshuti nziza cyane yarankunze nayizi, yafatishije umugozi niwo rukundo rwayo. Mundi zongo izangize imbohe y'umukiza, nduwiwe nawe wanje ushitsi ibihe byose. Mundi zongo izangize imbohe y'umukiza, nduwiwe nawe wanje ushitsi ibihe byose. Ndose inshuti nziza cyane yamviriye amaraso, yanyikuza mu bugingo, nawe yaranyihaye. None singicumba ku bintu byanje byose, ibyanje nanje ubwanje nibyo mukiza wanjye. Oh, oh, oh.
nziza cane nyenubasha bose niwaziga mamuzira ndiko ndaja mw'ijuru ndose inshuti nziza cane umujana mawanje andongora onja hose andindunga siwanje ngere moro ogingo zokwamanga decane shizukoba munambara gonzendukire onarupfu cango ogingo cangabamarayika nabiriho nabizoza vyonandukanya nawe turacari muri Himbaza turi kumwe na John Igiraneza n'umwanditsi w'indirimbo zitari zike akaba n'umwe mu bagize umugwi wo guhimbaza mu ishengero rya Dynamic Church Nyogete. Yes, amen. Agasekebuye. I'm sorry. Yes, hanyuma tugaruke gatonya mbega John yatanguye igikorwa cyo guhimbaza byari gute? Igikorwa cyo guhimbaza nagitanguye kuva kera nari nkiri umwana kenshi mu gatondo navyuka nkumviriza indirimbo zo guhimbaza zitandukanye zo mu Rwanda zo mu Burundi ariko nibuka ko hari indirimbo zari zigezweho igihe nakizwa indirimbo zivuga ku guhimbaza indirimbo z'umukozi w'Imana adasanzwe Apotre Apollinaire. Ico gihe yari Apotre Apollinaire yari umuririmbyi yakora ikigo cyo guhimbaza gusa no gutazira turirimbo kagukora ku mutima ico gihe karaka akaririmbo kankora mu mutima indirimbo bango gitangaraza zo kumanira ya ndirimbo rero yarankora ko hari n'indi nayo narayikunda itwa Ntegereye intebe yawe. Ico gihe rero nakijijwe hari kanguru ridasanzwe muri Eglise Vivante ari nkiri umwana niho natangiye gukunda ikindi gikorwa cyo guhimbaza no gutazira ndavye Apollinaire uko naririmba ntangura kubwira Imana ujya mutima uzowume wo guhimbaza no gutazira ari nkiri umwana hama ntangura kubisengera ndabikunda mu nyuma haragera ko ninjira muri worship muri Shemeza Music tugira test nibuka ko ninjiye muri Shemeza muri 2002 niho ninjira muri Shemeza Music
2002. hama ndamara imyaka 3 2002 2003 2003 2004 2005 mva muri Shemeza ninjira mu ndi mugwi witwa 3-in-1 Ministries yo kwa Patrick Pastor Patrick naho nyene niho nakora ibikorwa vy'Imana cyane ico gikorwa cyo guhimbaza no gutazira nagiye mfasha abaririmbyi batandukanye nanje natanguye kurera ndera abaririmbyi kubera ijya ministeri 3-in-1 yarimo abaririmbyi bavuye mu eglise atandukanye abarideri bavuye mu eglise atandukanye mbonije asa nkuko ndumu leader principal ayoboye igikorwa cyo guhimbaza no gutazira n'amatravail kuririmba ego hama twakoze indirimbo zitari nkeya muri 3-in-1 uravye indirimbo za kera gasana mu kiwanje kaguma kagaragara icyo gihe warandika narandika woshaka kutwibutsa nk'imwe mu ndirimbo zo muri 3-in-1 wowe warashize mu kuboko hari indirimbo ivuga ngo fata ukuboko mana hakaba n'indirimbo ivuga nko kubatibuka fata ukuboko uwo turirimbira ka Afrika ya gato fata ukuboko mana yanje zoneshi fata ukuboko mana yanje zorangize neza inkomezi zanje sizo nishimiye n'inkota yanje siyizo nkiza n'ubuntu bwawe Yesu n'ukuboko kwawe nami twibanire nanje nzotsinda fata ukuboko mana yanje zoreshi fata ukuboko mana yanje zorangize neza isi yuzuye ibyaha isi yuzuye ibyago isi yuzuye ibibazo twibanire nanje nzotsinda fata ukuboko mana yanje zoneshi intambara fata ukuboko mana yanje zorangize neza Dawidi yari umuntu nkanje Yosuwa yari umuntu nkanje Eliya yari umuntu nkanje nanje nzotsinda fata ukuboko mana yanje zoreshi intambara fata ukuboko mana yanje zorangize zorangize neza zorangize neza
kandi wanditse kera. indirimbo nkikora yari ishurwa ryamuhemu yera nkikora nanje ubwanje nabona ko ari ikintu Imana imishuriye yuko hari izindi nkomezi zitandukanye n'iz'abantu biyumvira Imana itanga mu buryo bw'impemu zotuma tunesha intambara zotuma tunesha ibigeragezo byo ngaha ku isi. Umunsi nayigisha ino ndirimbo muri 3-in-1 abaririmbyi bararyohewe igihe cyose nayiririmba muri repetition abaririmbyi hari n'igihe barira ni indirimbo nanje nyene yanzanira ama effet ikankurako mu ndirimbo zose kuko 3-in-1 nakubiye ko harimo abarideri batandukanye abaririmbyi batandukanye twazana indirimbo umuntu sakazana indirimbo yanditse urumva bafata bagira inama bavuga ati indirimbo twumva ko twokwitirira album ni bose bavuga ati indirimbo ya John niyo twokwitirira album fatwo nukuri papa wo mwijuru habwa icubahiro kuri ico gikorwa nova ko ari hishurwa ryamuhemu yera urinzo ubona abantu komite igutora mu bandi bose ntibiba vyoroshe abari igikorwa camuhemu yera kandi ni album yashitse kure natwe abantu bazi ibikorwa vya 3-in-1 iyo album yarakunzwe cyane kabisa. Hanyuma ndashaka kumenya inyuma yo muri 3-in-1 byaciye bibandanya gute? Inyuma yo muri 3-in-1 naciye je nakunda gukora cyane no gufasha ama ministeri nabandanje muri 3-in-1 hari indi ministeri naciye ninjiramo yitwa ministeri yitwa MCT Ministries nayo nyene yari yakora kujya kwa 3-in-1 yarafasha ikankadra abaririmbyi bavuye mu eglise atandukanye mu kigo cyo guhimbaza no gutazira kandi twari dufise umunsi wacu dukora na lendi ku mugoroba tugakora worship idasanzwe kabisa y'ubwiza abantu bavuye mu mashengero atandukanye bakaza muri worship yitwa MCT Ministries yayobogwa mu visionnaire wayo yari Bruno ego hama iyo nta bikorwa byinshi bigaragara byo ku mateleviziyo twagiye dukora ariko twagiye dukora ibikorane bitandukanye hirya no hino mu nyuma rero nicara hasi ndavuga ko nagiye mfasha abantu mu ma ministere fasha ama eglise hirya no hino kuko nokora indirimbo ziwanje ndazishire ku mugaragaro kuna mfise indirimbo nyinshi n'ubusi ndaheza kuzisohora zose. Aho nyene indirimbo ya John ya mbere yakozwe ryari? Niho natanguye kuyumvira yuko nkwiye gukora indirimbo ziwanje. Indirimbo ya mbere natanguye gukora ni indirimbo yitwa izo bikora Imana ducishije gatonya Hamagariyo Mana ikorere Hamagariyo Mana ikubwire Hamagariyo Mana ikuri mifuno yo hamagariyo Mana itanga imigisha ye izobikora iyo Mana izobikora amahanga azobibona izobikora bose batangare hamagariyo Mana ikorere niyica inzira mu bugaragwa hamagariyo ikora ibirenga abana b'abantu ikura
bishobora kuca bigashira hejuru, izobikora yemwe, izobikora iyo Mana, izobikora amahanga azobibona, izobikora bose batangare, magari iyo Mana yikoreye. Wow. Yes, turacari kumwe na John Igiraneza. Yes, mwabyumvise iyi ndirimbo ni indirimbo nziza, ni indirimbo abantu batari bake bakunze kandi ifasha imitima y'abantu benshi. Aha, hanyuma inyuma y'iyo byace bibandanya gute? Hanyuma y'iyi ndirimbo naciye nkora indirimbo y'igihugu yitwa twibuke gushima abarundi. Havuye kuri iyo ndirimbo naciye nkora indirimbo yitwa iyataba wewe, uyu munsi mandi hehe. Hama havuye iyataba wewe naciye nkora mukunzi wanje. Nasubiyemo n'indirimbo ya kera yitwa Yesu ni Bwana Igiswahili. Ego. Okay. Tuvyegeranije no kuvuga John afise indirimbo zikoze zingana no munsi. Ndafise album ya kera nakoze indirimbo 12. Okay. Hariho album wakoze? Nakoze ego. Iri. Irahari. Oya sinayishize kuri YouTube. Nk'umuntu ayikeneye isangane. Umuntu ayikeneye twovugana kubera sindayitanga. Okay. Irasohoka. Irasohoka. Okay. Narigeze kugira lancement officiel. Gusa audio yarasohotse, video niyo itarasohoka. Okay. Ama video niyo itarasohoka. Wow. Vraiment ni ikintu kidasanzwe kandi Imana iguha umugisha. Burya indirimbo ziba zikenewe nyene mu mubiri wa Kristo kugira ngo abantu babe encourager, abantu bategwe intege mu kwizera. Nibaza nk'iyo duhejeje ngo hamagariwe Imana yikorere, nibaza ko umaze kuronka intahe zitari zike nyinshi cyane. Hanyuma ndakubaze akandi kabazo, duvuze guhimbaza kukuri. Uguhimbaza kukuri kuri John nk'umuntu asanzwe muri iki gikorwa aguhisiguriye. Je guhimbaza kukuri icyambere no himbaza umuntu utumvira. Samuel yabwiye Sawuli ko ati Imana nihimbagwa n'ibimazi by'amafizi y'intama kutuyumvira. Imana yabwiye Sawuli agende yica abimeleki aherengeteze. Sawuli ni akora ivyo Uhoraho yamubujije, agenda anyaga ingamiya, ibintu vyiza n'umwami we Agagi ntiyamwica, amutwara kumugira inyagano, kandi Imana yamubwiye ko aherengeteze ikintu cyose. Mu nyuma avuye atabarutse ku rugamba agenda gutangira Imana ibimazi. Gutangira Imana ibimazi. Ariko umusavyi w'Uhoraho Samuel, Imana bayamuhishuriye yuko Sawuli yataye intumbero. Hama niho Samuel yabwiye Sawuli ati ingoma yawe urayikuweko, kandi Imana nihimbagwa n'ibimazi by'amafizi y'intama kutuyumvira. Muri buno buzima bwo guhimbaza no gutazira, ntushobora kuvuga ngo uriko urahimbaza Imana utumvira, utubaha, ugendera mu bitagira ikimazi. Ugasanga ntiwumvira n'abavyeyi, urakora ibintu bigaragara nk'uko bigaragaza yuko Uhoraho yanka. Kuko urumva ugaca uja imbere y'abantu, ugaca uririmba, ufise ijwi ryiza, uzi kuvuza neza muziki, ariko Imana yakwitegereza ikabona yuko ivyo gukora vyose ari ubusa. Nasomye rijya jambo riri muri Matayo igice c'indwi, Yesu avuga ngo bamwe nzobabwira sinigeze mbamenya, kandi birirwa mu ngoro y'Imana bakora ibikorwa vy'Imana, baririmba, bavuga ubutumwa, ngo sinigeze mbamenya. Bisobanurwa yuko hari abantu bari bakora igikorwa cyo guhimbaza ariko Imana itabazi. Imana itabazi. Nico kintu nena mbwira Imana, mbega Mana ivyo ndiko ndakora uranzi, wowe unzi, papa ngenda gute imbere yawe.
ibikorwa vyanje bimeze gute imbere yawe. Uwo ni umutima namabwira Imana. Mbega papa nikihe nohindura? Umbona gute nkwemuyera? Urumva? Nushobora guhimbaza Imana utumvira Imana. Nushobora gutazira Imana ugendera mu bigabitanyo. Novuga yuko umuntu ahimbaza mu mpwemu no mukuri bihera mu ngeso. Hagaca hasa ingabire. Hagaca haza ingabire. Ingabire iza mu nyuma. Igikorwa cyo guhimbaza cyangwa igikorwa cyo kuririmba kiza mu nyuma. Imana yakwitegereza akavuga ati wow, nabonye umutima wanje unezerewe. Amen. Yakwitegereza uko urahimbaza akavuga ati nukuri ivyahiri ariko ahimbaza no buzima bumurimo. Ariko avuga igikorwa namukoreye. Ariko avuga ubuzima bamwo. Nico rero novuga ko guhimbaza no gutazira no kugaragaza ubuzima bwa Kristo mu ubuzima bwa misi yose, kugaragaza ingeso. Paulo yavuze ngo mugire wa mutima uri muri Kristo Yesu. Wow. Nico kintu numva novuga ko umutima wo guhimbaza no gutazira no kumvira Imana. D'abord guhimbaza no gutazira. D'abord ikintu ca mbere, Imana nihimbagwa n'amajwi yacu kuruta uyumviye. Imana nihimbagwa n'amatana yacu kuruta uyumviye. Novuga yuko guhimbaza gufatanye no kumvira Imana. Abaririmbyi bavyihendeko ngo tuko turaririmba, eske uwo uririmbira uramubaha, uramumvira? Ico niho hari kabaza. Ego guhimbaza no gutazira bifatanye no kumvira Imana. Amen. Nuko guhimbaza nyakuri. Imana yakwitegereza akavuga ati uyu muntu koko n'umwana wanje arankunda. Ego John, urakoze utubwiye ibintu vy'inkoramutima kuri iyo sujet. Ikiganiro cacu kiri mu kurangira, ariko reka ndagusabe uturimbira akantu gatonya ku ndirimbo yawe nshasha yitwa Umukunzi wanje. Erega mukunzi wanje nacakunaniye, kuri mukunzi wanje urabishoboye. Erega mukunzi wanje nacakunaniye, kuri mukunzi wanje urabishoboye. Erega mukunzi wanje nacakunaniye, nukuri mukunzi wanje urabishoboye. Erega mukunzi wanje nacakunaniye, vyukuri mukunzi wanje urabishoboye. Waremye ijuru n'isi mu bubasha bw'ijambo ryawe, kuri mukunzi wanje nacakunaniye. Washize izuba n'ukwezi mu buhinga bwawe, kuri mukunzi wanje urabishoboye. Erega Yesu, erega mukunzi wanje nacakunaniye, kuri mukunzi wanje urabishoboye. Erega Yesu, erega mukunzi wa ni wewe mbwira nacakunaniye, kuri mukunzi wanje urabishoboye.
nubwo wovuga ijambo rimwe Yesu urabishoboye nukuri singekeranya mu butware bwawe nubwo utanga itegeko Yesu urabishoboye singekeranya ku mobezi zawe naguhaye icyizere cyose Yesu urabishoboye waravuze biraba utegeka birakomera nyamara mukunzi wanje ntacakunaniye nta n'ukuri utokura umuntu Yesu nakuri utogeza umuntu kuri mukunzi wanje urabishoboye erega Yesu erega mukunzi wanje ntacakunaniye kuri mukunzi wanje urabishoboye erega mukunzi wanje ntacakunaniye kuri mukunzi wanje urabishoboye mu mateka yawe ntabwo nigeze numva ujya unanirwa no mu byo ukora byose no mu byo uvuga byose urashoboye n'abakwambaza bose ujya ubatabara mukunzi wanje erega mukunzi wanje ntacakunaniye kuri mukunzi wanje urabishoboye erega mukunzi wanje ntacakunaniye kuri mukunzi wanje urabishoboye 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 Hallelujah, hallelujah. Wow, wow, wow. Amen. Yes. John urakoze cyane. papa wo mu ijuru ahabwa icyubahiro Amen. Amen. ego nanjye nshimiye televiziyo Heritage Amen. kuba mwaranyiyumviriye mukantumira muri kino kiganiro Yeah. kugira ngo twifatikanye hamwe mu mutima wo guhimbaza no gutazira Yeah, yeah. mwarahezagiwe Amen. Ego. Hanyuma abantu bashaka gukurikirana ibikorwa byawe barondera gute kuri YouTube abantu bashaka gukurikira ibikorwa byanje no ku yandi marezo social? no ku yandi marezo sosiyo urashobora kwandika Igiraneza kuri YouTube ucubona urutonde rw'indirimbo zanje Igiraneza John. ego cyangwa kwandika indirimbo zanje hari umukunzi wanje hari nk'abana Imana yikorere hari na Yesu ni Bwana n'indirimbo y'igihugu n'indirimbo yitwa hanyuma y'ivyo irahari muri YouTube. Yeah. Ego. Okay. No, na ndafise na page ya Facebook. Voilà. Naho nyene wandika John Music Band. Okay. Bakwandikire bazi batore niyo album ya mbere. Yego. Amen. Audio zarasohotse asigaye video. Voilà. Yeah. Wow. Nuko vraiment tugushimire cyane kuba waciye muri kino kiganiro. Hanyuma dushimire n'abari ko barakurikirana kino kiganiro. Twizera cyane ko mwagize ibihe byiza n'umutumire ibyo twaganiriye byose. Hanyuma tubashishikarize no gukurikirana ibiganiro bya televiziyo Heritage kuri YouTube, kuri Facebook,
hose mwandika Heritage TV Burundi, ikiganiro cabahezagiye munagipartage, komante, munagikunde. Murakoze, mushikare kugubwa neza n'ibiganiro vya televiziyo yanyu Himbaza ikurikira naho utaha.